uyu nagakobwa kanje kuko nagakobwa kagira indwi abandi barafuye batanu mugabo nsigaranya udukobwa tubiri. Abantu benshi bakuzi yuko utemberana inkoho kubera iki wowe utemberana inkoho Gakayiro bavuga yuko waturuwe hari abantu benshi kandi bagufata nk'umusazi sinzi ko ubibona canke ari je ndabibona je nyene. Oya siwe wenyene ubibona benshi barabivuga vraiment yuko ndi umwehu mugabo umusazi ntafite umuryango bavyiyitirira inkoho abene gihugu mugabo iyi ni intimba kuko iyo winjiye mu gisirikare ntigahera urinda ufa kakirimwo muri servo yawe ariko rero ico wagendanye cyose urinda kukuma kiri mu mutwe je rero iyo bambona uku rero meze uku baca bavuga yuko ndi umusazi. Uno muswe ki washimye kugendana pistole hari inkoho nini nyaho rugendana inkoho niniya nahora ndayigendana kuko mba nayibajije mu kibaho kandi nta numwambuza kuyitwara iyo nkoho ndayikora mu giti. Ni wowe wayikoreye canke wagiye kubabaje? Nije ndayikorera n'akandi kazi nkunda gukora nako kujabura abanyeshuri ndavise na koke ngaha kugira ngo abo bana nkenge isanganya abana b'abanyeshuri cyane cyane barakunda nkabajabura nkahagarika imodoka kandi baranyumvira. Ubikorera amaja he? Ndabikorera ku mabarabara yose iyo ntagiye RN7 nkorera RN3. Uyu mwana yahora yiga mugabo kubera ataniforma afise banka yuko yoguma agenda mu muzu. Hello bakunzi bacu bakuzi ba Buja Hit TV ko mumeze fresh je ko mubona ni bon meze neza nama ndababwira iyo mututse mukomeye mu ifa gushima Imana uko biri kose naho bugwaye kugira ngo ubuzima bubandaye. Ndabibutse kuri micro ni Ange Irankunda behind camera nko mumenyere ni Juma Beje Dora Capitale nkuko bimura rero turi ahantu hatekanye hatuje twatembereye umutumire ndababwira yuko umutumire wese mba mfise jewe ndamuha agaciro bivanye n'ingena meze umuntu wese ndamuha agaciro. Twakirera umuntu witeka kuri micro za Buja Hit umuntu afise amateka novuga menshi cyane gose araza kutubwira namubonye hano yicaye ndavuga ati nta kintu na kimwe cyo kureka ngo kirengane urabaza impamvu bimeze gute kubera iki bimeze gutya anya reka kwanza manzi ndamuramutse ava ya byose kugira ngo mumenye uwo twatumiye uwo ari we n'amahoro gamutama. Turashimira Uwiteka Nyagasani niwe yapanze ibintu byose byo ku isi ku izina ry'Uwiteka nanje murakoze kumbaza ico kibazo cyo kugira ngo namahoro ariko rero je nanje ukiraho nyene gato amazina yawe witwa bo bakuzi ku izina rya gute? Jewe izina ry'iwanje nitwa Ndikumana Auguste. Hari akazina bakuzi ko abantu benshi banzi ku izina rya Kayiro kuko n'amatazirana. Kayiro turabona uri kumwe n'umwana uyoba ari umwana wawe? Uyu nagakobwa kanje kuko nagakobwa kagira indwi abandi barafuye batanu mugabo nsigaranya udukobwa tubiri. Aka rero nazanye ni kanyandwi niko mbonanye ngaha nyene ku muhanda urumva ikintu kihari jewe abandi barashengeye vraiment. Kaminani kari he? Kaminani karafuye. Usigaranye Nyandwi na Nyabenda? Nta Nyabenda vise. Vuze usigaranye babiri canke usigaranye uwenye? Usigaranye kuko uyo unsigaranye wundi ni Ndikumana Jori afise imyaka 16 ari kwa Inasenge ku Buterere. Rero akarero kukubera kanse kuja kwa Inasenge kace kavuga tuzogumana wewe papa. Rero vyiza karanshimye nanje sinova ndakikora ariko nsigaranye niko kamarirungu. Tukiraho nyene Kayiro bakuzi ku izina rya Kayiro amateka yawe hari benshi batayazi nka jewe ndakuzi muri quartier abantu benshi barakuzi muri Muha bakuzi uri umuntu utemberana ikintu novuga yuko ari inkoho abantu benshi bakuzi yuko utemberana inkoho kubera iki wowe utemberana inkoho Gakayiro? Je mu bisanzwe ugize neza kumbwira
icyo kibazo cyo gutwara umuheto jewe narakoreye igihugu rero mu gihe nakoreye igihugu urumva hariho panti nagize yuko hariho abantu baca baguma bandendereza ngo nije ndabiba ngo muri quartier ibintu nk'ivyo narafunzwe n'imyaka 2 n'amezi 6 muri prison ariko baca basanga ni kinyoma ndarekugwa bavuga ko waturuwe hari abantu benshi kandi bagufata nk'umusazi sinzi ko ubibona canke ari ndabibona je nyene oya si wewe wenyene ubibona benshi barabivuga vraiment yuko ndi umwehu mugabo umusazi ntafite umuryango ntagira umugore n'umwana ntagira n'ahaba. Guys ava yuko dukorana iyi emission nababwiye yuko ari umuntu benshi bazi ku mateka aya na yari yanyu abantu benshi rero muri quartier muri Muha bamuzi nk'umusazi ariko jewe ndavuga ati reka tuvugane ava twarabanje kuvugana kugira ngo numve neza na neza ivyo bavuga yuko ari ivyo ariko ngerageje kuvyumviriza numva yuko hariho ikintu muri we kumbure umuganirije hari ikintu kiri ku mutima hari impamvu ugendana inkoho wabitubwiye uwavuze yuko aragahinda kuko mu bisanzwe kugira ngo ngendane ibi bavyiyitirira inkoho abene gihugu mugabo iyi ni intimba kuko iyo winjiye mu gisirikare ntigahera urinda ufa kakirimwo muri servo yawe ariko rero ico wagendanye cyose urinda kukuma kiri mu mutwe je rero iyo bambona uko rero meze uko baca bavuga yuko ngo ndi umusazi habe na gato sindi umusazi niyo umuntu akennye iyo ukenye na nyokara kwanga nta kibazo iyo ubuze agasabuni bavuga ngo heraba ngo umusazi iki none jewe uravye nkuru ruvyiruko rwanje mvise ntiyonyemera ndi umusazi canke umukenyezi wanje ntiyokwemera yuko noba ndi umusazi ku mpamvu yiki hejuru y'ubukene nyene. Uno musweki washimye kugendana pistole hari inkoho nini nyawahora ugendana inkoho niniya nahora ndayigendana kuko mba nayibajije mu kibaho kandi nta numwe ambuza kuyitwara kuko nibo babinzizemo mu bisanzwe iyo nkoho ndayikora mu giti ni wowe wayikoreye canke wagiye nije ndayikorera n'ubu nyene ndashobora gutorora ubwo rugegene ruraho nkashirako amapiyese ajejwe kumbunda hanyuma haburamwo pièce mobile gusa yego ubundi ibikwije byose biba biraho kandi nta mutekano nteza ngo ndawuhungabanya je nigira ukuri kwamye ubushimye naho n'akandi kazi nkunda gukora nako kujabura abanyeshuri ndavise na koke ngaha kukugira ngo abo bana nkenge isanganya abana b'abanyeshuri cyane cyane barakunda nkabajabura nkahagarika imodoka kandi baranyumvira. Ubikorera amaja he? Ndabikorera ku mabarabara yose iyo ntagiye RN7 nkorera RN3 egome bose baranzi kubugwa neza nkoresha ubushimye nawe akampa 1000 tuba akazi ukora ni keza bakambaza naho mba nkababwira nkaba adresse hanyuma bakavuga ati bandanye ko Mutama. Watubwiye yuko ufise umuryango mama wiwe arahari mama wiwe. Usumira gute umuryango uyu mwana ariga? Uyu mwana yahora yiga mugabo kubera ataniforma afise banka yuko yoguma agenda mu muzu z'igisivile kuko ijya ni forme ni nka teni y'igisirikare kugira werekane aho ukorera. Kiga mu kangahe? Kaniro premier man. Ni sawa? Urakomeye? Witwa gute? Sandrine. Papa wawe yitwa gute? Ujunde. Ninde? Ujunde. Amatazira. Iyo najya nirinde usanga atazirano menshi. Ku mpamvu yuko avuga Ujunde iryo rero rya Ujunde narihawe nabo muri kariti nsanzwe mbuyemo Kamesa ka ruguru
rero ku mateka iryo niryo baza bakameza ka ruguru rero iri naryo rya Kayiro niryo ryazananye mu gisirikare narihawe n'abasoda bagenzanje. Kayiro rero umuntu aza kuraba iyo mission canke ikiganiro azi Kayiro neza na neza mu mwuga uvuga yuko yari umusirikare w'igihugu, hari kantu kumbura ushaka gushikiriza canke usaba igihugu canke abantu bose baba bakuravye niki? Jewe umbwiye ngo umuntu yoba azi amateka yanje kuko shimuka umwene mbaye kugira ngo nabasumire nja ngaho mu isoko umpaye ikijumpu umpaye agatoki agahanyu ndose agashakoshi kuzuye nka kurya kajya kamizete kanje cavuga ati umwana araje cafungura. Hari n'ahandi hantu ngaha haruguru bahora bampa udukoba nyene twinyama ntuzira ndazita inyama nyene hanyuma kugira ngo uyu amenye yuko n'inyama nahora ndazironka canke mama wiwe yahora zirya aruka zirondereye. Ico kibazo ca uniforme none caravuye mu nzira cane. Uno musi wagiye kw'ishure sana? Wagiye? Oya ntiyagiye. Oya. Kubera kutagiye? Kubera kubura uniforme. Baramwirukanye ryari? Diregiteri yamwirukanye guhera ku tariki 17 ubu turi mu kw'icumi no kw'icumi 17 none gufashamwo hako umwana ahagarara gaca haba umuntu zeye umugira neza nyene Frema yarigeze kumfasha amakaye kuko naho nari kuyakura yitwa Etienne nawe no mwishirahamwe ryacu. Hari ishirahamwe urimo? Ishirahamwe none rijya abagwayi ntubizi. Yego cyane. Urumva bamwe bafite ubuzima bwa mbovu ni abatwebwe dusanzwe tugendana ibibazo mu mubiri. Rero arampa amakaye 12 hanyuma acavuga ati vya uniforme navyo uragenda urondetse ahandi kuko je nkoze ico nshoboye hanyuma urondere kugira umwana yige atume basi naho atazoheza atume amenya no kwandika ntazobura kugira ngo yidefane mu bisa. Mama wiwe nawe gutara gutahura cyane? Mama wiwe arantahura cyane arantahura. Sicakora nawe? Mama wiwe atunzwe icakora no guhura amasombe y'abantu baba baguze mu isoko hanyuma kugira ngo turonke ico turya kuko je hari genza kurondera ino nkabura kanyasanga uri we wakaronka ahuru dusombe urumva yabuze rero abantu ahurira hari n'igihe Imana iba yahezagiye nanje nkaba narose tugaca ndamubwira ati two narose n'utu nawe akambwira ati ntakunda. Abantu bagufata nk'umusazi n'akahe kajambo bababwira? Cewe abantu bamfata nk'abasazi ahubwo n'ijambo ry'uhoraho rivuga ati ntukayite umugenza umusazi kuko ahubwo ni usara kurushaho. Ahubwo ikintu nubatomorera novuga nibazo kongera kubona umuntu yambaye nabi ngo bamwite umusazi. Ciye mu bisanzwe je sindi umwehu kwizina ry'uhoraho ahubwo abo babimbwira nibo mbona yuko barusha kunsara. Nikiye kintu usaba abarundi? Ikintu usaba abarundi ahubwo je nusaba imfashanyo bakamfasha bakamfata mu mugongo kuko je nta kazi ngira ntunzwe no gusega no kwambara nambara ari abantu bagiye kuma impuzu nyene kubera babona. Ariko turabona yuko ukomeye. Hari akazi warondeye urabura kwera? Je vraiment nta kazi ndigera ndonka kuko wumbona kumwene nambaye. Nakuri umusazi. Abandi nabo kubera babona figire y'umuntu ngena bameze gacha bavuga ati ngo uwo muhakazi niyo genda kwambuye. None abo bantu ivyo bintu byo bikuramo kuko nka jewe naciye mu bintu bikomeye cyane ndavye niko bimeze. Jewe no saba abarundi bene wacu yuko bofasha gusha.
bakunzi ba Bude Bujahid nizere ko mwaryohe n'ikiganiro cy'iwacu ufise rero ico ufasha umusaza wacu canke umupapa urahawe ikaze kuri Bujahid turaza gusigaho nimero hasi kugira ngo uronse ico ufasha uyu mwana canke papa wiwe akaza kariko kose urumva ko bamusuzugura kumuha akazi ngo numusazi bikini biki urahawe ikaze rero kugira ngo ushigirishe ico utanze canke ushigikire umwana kugira ngo ejo ni Burundi bwejo azofasha umuryango we ciao ciao je vous aime beaucoup bisous